ibyo dusoma mu ibaruwa yandikiwe Abaneburayo. Inshuti zanjye, ukwemera niryo shingiro ry'ibyo twizigiye, nicyo kimenyamenya cy'ibyo tutarabona. Ukwemera
gusamina n'aho yari ashaje, kuko yiyumviriye yuko uwabimwemereye akwiye kwemerwa. Nicyo cyatumye umuntu umwe rugende kandi uwo yari akaheze arondoka isinzi n'inyenyeri zo mu ijuru nk'umusenyi udaharurwa wo ku nkombe z'ikiyaga. Abo bose barapfanye uko kwemera batarashikira ibyo bari bemerewe, ariko babibona bikiri kure bakabisasira, bakemera yuko bari akavantara n'ingenzi kuri iyi si. Nabo abavuga batyo baba berekana yuko bariko bararondera igihugu cyabo bwite. Byongeye, iyo bakumbura igihugu bavuyemo, bari kuronka uburyo bwo gusubirayo, ariko noneho bifuza igihugu gisumbirije arico juru. Nicyo gituma Imana itamaramaza no kwitwa Imana yabo, nkako nanone yarabateguriye igisagara. Ukwemera niko kwatumye Iburahimu ahereza Isahaki mu gihe yageragezwa, kandi uwakiranye isezerano agahereza umwana wiwe w'ikinege umwe yari yabwiye ngo, muri Isahaki niho urubyaro rwawe ruzokwitirirwa. Yari yiyumviriye ko Imana ishobora no kuzura abapfuye, nicyo gituma yarokoye umwana wiwe. Ibyo nabyo bitubera ikimenyetso. Iryo ni ijambo ry'Imana. kuko so wanyu yashatse kubaha ubwami. Gurisha ibyo mutunze mubitabaza boro,
nimwironderere indaha zidashira be n'itunga ritazobatetereza mu ijuru, aho umusuma adashobora kwegera, nawo umuswa nturuhe kugeza ku iryinyo, kuko aho itunga ryawe riri ariho agatima kawe kazoba. Nimukenyereze igume kandi amatara yanyu yame yaka, nimube nk'abarya barindiriye shebuja ku munsi w'ubugeni, kugira ngo bamusanganire aregutse akuguruza. Ewe barahiwe abasuku shebuja azosanga bakiramye. Ni ivy'ukuri ndabibabwiye, azozikenyera abavyagize ku ndava, abaheture mu kubagaburira. Aje mu gicuku canke mu nkoko, bazoba bahiriwe asanze bakwiteze. Bitegere neza, iyo abanye n'urugo yarazi ikiringo igisuma kizirako, yoraririye niyoretse ngo kimumenyereko inzu. Nimwabe mwiteguye na mwebwe nyene, kuko umwana w'umuntu azoza mu gihe mutari mumwiteze. Hanyuma Petero amubwira ati, Mukama, ni twebwe gusa ushirira umugani canke uwushiriye bose? Umukama aramwishura ati, ku bwanyu ninde wamubwiriza ari n'ibanga kandi yitonda shebuja yashinze abasuku biwe ngo abagerere ingano igihe kigeze? Arahiriwe uwo mubwiriza shebuja azosanga agira nk'uko yabishinzwe. N'ivy'ukuri ndabibabariye, azomushinga ivyiwe vyose. Ariko uyo mubwiriza niyibwira ati databuja yatevye, agasindira abasuku n'inshoreke, akaja mu vyo kwirira no kwinywera akabonerwa, shebuja azoza umunsi atamwiteze kw'isaha atazi, azomwirukana amusuke mu murwi w'ibigamba. Umusuku azira amategeko ya shebuja ntiyitegure, ntakore ivyo yashatse, urya azokubitwa nyinshi. Uwuzoba atazi ivyo shebuja yashatse ariko akora igihano, urya azokubitwa nkeyi. Uwuzoba yaroze vyinshi azobazwa vyinshi, nawe uzoba yabikijwe vyinshi bazorushirizaho kumwaka vyinshi. Tushemeze ijambo ry'Imana. Nimwame mugatse kandi mwiteguye, kuko mutazi umunsi umwana w'umuntu azozira. Bakristo bavukanye, iri jambo ry'Imana Umukama atugaburiye kuri uyu munsi riraduhamagarira kwama turi maso. None rero tuginovore, dutegerere ico Umukama aduhamagariye kuri uyu munsi, aho agomba kutuvana n'aho agomba kudushitsa. Mu gisoma ca mbere twumvise ukuntu umwanditsi w'igitabo c'ubwitonzi atubwira ko Imana yama iri kumwe natwe, kandi iyo Mana ikaba irajejwe ishinga no gukiza igihugu cayo, kumwe yakiza Abanyisirayeli ikabakura mu gihugu c'ubuja ikabazana mu gihugu c'umwidegemvyo. Niko Umukama natwe atugirira, agashaka kudukura mu buja bw'igicumuro kugira ngo adushire mu mwidegemvyo w'abana b'Imana. Hahiriwe intara Umukama yitoreye kwiragi, nabo abakoranye ibiragi
tugumya kubera ukwemera. Niko umwanditsi w'ikete kandi ku Baheburayo yatubwiye muri iki gisoma cya kabiri, yakubigaruka ko ukwemera niko shingiro y'ibyo twizigiye, niko shingiro. Yaduhaye akarorero kuri sokuru wacu Iburahimu. Ukwemera niko kwashimiye abasokuru. Ukwemera niko kwatumye Iburahimu agamburuka. Ukwemera niko kwamutumye aza gutembera mu bihugu yasezeraniwe. Ukwemera niko kwatumye na Sara nyene ashobora gusama inda mu busaza. Ukwemera niko kwatumye Iburahimu ahereza Isahaki. Ukwemera kwarashimiye basokuru. Natwe kugira ngo dushimire uwo muhango w'icuru twemerewe, dutegerezwa kurangwa n'uwo mutima wo kwemera ko Imana ariyo yaturemye, ariyo yaduhaye ubuzima, ariyo yatuzigamiye, ariyo yatugize abayo mu mwana wayo ikunda cyane Yesu Kristo. Niwe aje kutuyagira muri iyi nkuru nziza, atubwira kwitegurira amaza yiwe kuko azogaruka. Yabitubwiye ati ndagiye kandi nzoheza garuke ndabajane aho ngiye namwe meze ndahabane namwe. Umukama rero uyu munsi aratwibukije ko dutegerezwa kwanga twiteguye. Mwibuke cyagihe ariko arasezeraniwe, bakamubaza ati none ivyo bizoba byari? Yababwiye ati ibyo kumenya ibihe isaha n'umunsi si ibyanyu. Ati nakana na vyatsi data wenyene niwe azi igihe yabigeneye. None rero Yesu atubwiye ko dutegerezwa kwama turi maso, ntitube nk'abandi barindira shebuja bakibwira ngo yateje, bakaja mu vyo gusigira abandi, gusigira abo bajejwe, bakibwira mu vyo kwigirira iminsi mikuru. Yabitubwiye Yesu yuko naramukaje agasanga ivyo yadushiriye turiko turabirangura neza, ko tuzokurirwa nyinshi kuko tuzoba twahawe vyinshi. Kenshi na kenshi amahitamo yacu aradutuma twisuka mu bitari vyiza, tukava mu bunywanyi n'Imana, tukaja mu gukora ibitari vyiza kubera amagaragako yacu n'amahitamo mabi yacu. Tugaheza tugahereza kukwigagira, tugasigara tugira ngo niyo menya. Tugire Kristo. Hariho ahantu nasomye agakuruka nyigishije ngo umunyapolitike umwe yarangije ubuzima bwiwe bwo ngaha ku isi, hanyuma aragenda ashika ahantu hari inzira zibiri, imwe igenda mw'ijuru n'iyindi igenda hariya mu muriro. Hanyuma Petero rero araza aramubwira ati ntusohoka uzima, banza ugende hamwe umara y'iminsi 3, hanyuma n'ahandi ugeze umara y'iminsi 3, hanyuma muri iyo minsi 3 iheze uzoheza uhitemo aho uja, mu muriro canke mw'ijuru, uzoheza uhitemo. Nawe ati nta ngorane. Araheza aragenda mu muriro amara iminsi 3, asanga nukurya ibyo kurya bimeze neza, nukunywa ibiryo bimeze neza, reka no kuryoherwa nyine ku rugero rwo hejuru. Araheza akayahimbaza. Hanyuma araheza aragenda mw'ijuru naho asanga abantu baguma basenga banaza Imana, ibisabisho biguma bitabira. Hanyuma rero nyuma y'iminsi 3 Petero baramubaza ati none ushaka kuja hehe? Ati je nhisemo kuja mu muriro, niwe nabonye bimeze neza. Ati genda. Ashitseyo ashikira kubohwa, arakubita
ati hajya ayisitera kampani ya Itokari yaje twari mu yamamazo ubu rero amatora yabaye ubu n'ubu tubayita setera kampani ya Itokari ubu uye wahise gutora nariko ndavuga ukuntu amahitamo yacu ashobora kutujana mu bitari vyiza tugahitamo nabi. nimwame mwiteguye kuko mutazi umunsi umwana w'umuntu azozira. Mbega jewe niteguye gute? Niteguriye gute kusanganira iyo mana igomba kuza mu buzima bwanje? Erega nitwitegurire gusa wa munsi tutazi hamwe Yesu azoza kutujana. Twaba twaje guhura n'Imana mu moko ya misa, tuza twiteguye nako n'urubanza ruhambaye cyane. Twateguye kuza twiteguriye neza, ariko akenshi hari igihe tutabironkera akanya kubera ya mahitamo mabi nariko ndavuga atujana mu bitari vyiza, akadusamaza, tugaheza tukavuduruka tuza gusanganira Imana tutazi iyo tuvuye. Ugasanga ubona yuko imico n'imigenzo yacu yabitegekanije neza, nta wundi munsi n'urubanza rushoboka atari ku munsi wa gatandatu. Nta wundi munsi n'urubanza rushoboka atari ku munsi wa gatandatu, kugira ngo turare tuborewe kandi turushe bukeye cyane kuza gusenga. N'abagize baraza gusenga bashikiye gusinzira kubera ko barushe barayaganye byinshi. Hariho umuntu umwe muri iyi minsi iheze yatangaje, baragiye kwa padiri mukuru wabo bakubabwira mariage umwigeme n'umusore zikure cyane yani iwacu, baraheza bakamubwira itariki bifuza kugira ko umugeni. Padiri mukuru nawe arabegera, haheze iminsi padiri mukuru niwe yaraje kuri ajenga asanga wa munsi ni kuwa gatanu ntabwo ari kuwa gatandatu. Aca arabahamagara, ntabwo ngaho uba ku munsi wa gatanu muzoza kuwa gatandatu bukeye. Batoya padiri twabwize tubibona tukubera iki? Twebwe twifuza yuko tugira ubugeni kuwa gatanu, kuwa gatandatu tukaruhuka kugira ngo ku munsi w'Imana tuze gusenga. Kuko twamaze tugize ubugeni kuwa gatandatu, kuwa munsi tuzoza gusenga. Padiri mukuru aramuca yishura aca aremera kuri ubwo bugeni. None abantu bishakira kuja gusenga woba uri padiri. Nuko nariko ndavuga rero ukuntu twebwe tugenda muri izo manza ntidushobora gusiba kuko zero sosiyale siko tubivuga none, zero sosiyale kandi rudaheze dushobora gutaha, bibaye ngombwa tugataha burakwiye tugaca dushika turyama kugira ngo numva ndushe Imana yabibona, numva ndushe Imana yabibona. Amahitamo yacu ashobora kutugeza ku kurenga amabwirizwa y'Imana, tugasanga abasosiyale yadusumbiye guhimbaza umunsi w'Imana. Imana yari yarashyize kubwirizwa, yarashyizeho garde fou, ayo mabwiriza kutugira kugira ngo tuyishimikize tuhave tugwa. None rero bavukanye umwe wese arabe mu buzima bwiwe, mbega jewe niteguriye gute uyu munsi ntazi aho uzozira? Ndawiteguriye gute? Yesu yatanga akarorero k'umusuku bashinze gutunganya ibyo kwa shebuja, bakamushinga n'abandi azoza aratunganiriza, agaca yinjira mu kubonerwa mu kwigirira iminsi mikuru, akaja mu byo gusimbira abajejwe no kubafata nabi. Azoba wowe shebuja niyaza gusanga muri ibyo. None turabe mbere twebwe mu butumwa tujejwe dukora, mu mabanga tujejwe y'abanyagihugu canke ayo mu ngo, kuko no mu ngo zacu turafise amabanga tujejwe. Ubwo ndangura ico tugerezwa kuko umukama bishaka, ubwo yose
biteguriye kumwakira, ntushobora kurenguka imbere yiwe kugira ngo ndamusanganire. Erega hari aho yoza akaba ari twebwe tugira nka ba bandi bo mu ntango y'Eva, Adamu na Eva, biravye bakabona baragare gusa, kandi ubwa mbere bari bambaye bakabona bari gusa, bakaza biruka kunyegeza. Ubwo tubona ko umukama yoza akiruka kunyegeza, nkasanga zimbereye kurenguka mu maso yiwe, nkaba arico bitera isoni. Niteguriye gute amazi y'umwana w'umuntu? Ese umukama yodufasha akaduha umutima wo kwama twiteguye, akaduha kwama tuzirikana ijambo tuyarira ku munsi ku munsi, tugategera ico mushakira n'ico mushakako, tugaheza tukama turi maso mu kurangura ivyo ashaka. Umusuku azira amategeko ya shebuja, ntiyitegure ntakore ivyo yashatse, kurya azokuvuga nyinshi. Twarahawe vyinshi, twarahawe batisimu, hanyuma tumaze gukura, abari bose tukiri bato turagaruka turafukama, tumaze gufukama turashira ikiganza cacu kuri Bibiliya, turagira ngo ca gihe n'abandi batuvugiye, none uyu munsi turaja kuvyiyemerera, turavyiyemerera twebwe nyene. Ntawahawe ibindi, twahawe vyinshi. Mu gihe rero tutoshobora kwitegura nk'uko bibereye ngo twitegurire amazi y'umwana w'umuntu, tuzokubitwa nyinshi. None rero bavukanye igifa camuriwe n'impongo, umukama ko ashimye kudukebura, katubera akaryo keza nako kwakira iyi nyibuzo. Duhindukire umukama, twemere kuyoborwa nawe, twemere kumurikirwa nawe, twemere kumukurikirana umutima wacu wose, kugira ngo aze adushikane ku buzima budahera yaduteguriye. Amen. None rero bavukanye muve hasi, dusubire tugaragaze icese ukwemera kwacu. Nemera Imana ndende, nta ushobora byose, yaremye ijuru n'isi, ibiboneka kandi bitaboneka. Nemera kandi umwami Yesu Kristo, umwana w'ikinege w'Imana, yazabwe na Data atamyakira avugwa, n'Imana iva ku Mana, n'umuco uva ku muco, n'Imana y'ukuri iva ku Mana y'ukuri. Yarazabwe ntiyaremwe, asangiye kamere na se, byose byaremwe kuri we. Yavuye mu ijuru kandi twebwe abantu, kugira ngo adukize. Yihaye umubiri mu ntera ya Mariya, kubw'umutima mweranda yibwe umuntu, yongera abanga kuzaba ubwacu kuri Ponsiyo Pilato, araheza kumusukira gatatu nk'uko byari byaranditswe, hanyuma yurira mu ijuru yica iburyo bwa se, kandi azogaruka muri nahazwa, aje gucira urubanza abazima n'abapfuye. Ingoma yiwe ntizobigera. Nemera kandi umutima mweranda, umukama ari we soko y'ubuzima, akomoka kuri Data na Mwana. Turamusenga kandi turamuhimbaza, nk'uko tubibwira Data na Mwana, niwe yavugiye mu bahanuzi. Nemera kandi eklezia imwe, nyeranda, gatolika, kandi ishingiye ku batumwa. Nemera privatisimu ikura ibicumuro rigeza, ndorere izuka ry'abapfuye, n'ubuzima buzokurikira. Dusabe bene wacu nidushiranwe twese dupakambira umukama, atabaza abantu bose amahoro ku isi, kandi aziho baronse ubuhirwe bw'ijuru.
kugira guhimbaye rw'umuzo w'ubwami bwawe. Ese inyuma yawe uhindura abakugira akamaro b'imbuto z'inkuru nziza zo kwambira umuryango w'abantu mu minsi yose, mu kurindirana umwizero ijuru rishasha n'isi nshasha, kuko ububasha bwa Sekikuzo bwatsinzwe, ubunazwa bwawe bukabona kwigaragaza imyaka yose. Ese tema ya Yubile
niwe nyene aho igihe kigereye cy'uko ari nazwa na wowe muvyeyi mwerana, kuko yari yakoze abiwe bari ku isi akabakunda ubutiziganya. Yahengereye bariko barafungura, afata umukate arawuherezagira, arawumanyura, awuhereza abigishwa biwe avuga ati, akiriye murye mwese, iki ni umubiri wanje uza kutangwa ku bwanyu. Bamaze gufungura asubira kugira kwa kundi, yakira ikarisi yuzuye umubiri, arakengurukira, ayihereza abigishwa biwe avuga ati, akiriye munywe mwese, iyi ni ikarisi y'amaraso yanje, amaraso y'isezerano rishasha kandi rizokwamaho, aza guseswa ku bwanyu no ku bwa benshi abagize ibicumuro. Ivyo murabigiye kwibuka.
igihugu cyabo cyose, eka abantu bose bakonderana umutima ugororotse. Ibuka kandi nabo bapfanye amahoro ya Kristu umwana wawe, tuguhereje uyu munsi cyane cyane Dominique Bucumi, Marita na Rosaniye Veneran, Nahuriye Zereus, Nahimana, Domitiano Uwimana na Domvita Gateka n'ababitaje bose. Ni wowe musa uzi aho kwemera kwabo kwagera, natwe twese abana bawe dufashe muvyeyi n'ingoro, tubasha gushikira umuhango w'ijuru, tuzobana n'ubwami bwawe Bikira Mariya nyina w'Imana na Yosefu mweranda umukunzi wiwe n'abatumwa n'abiranda bose, Padre César Donis, Mama Teresa W'Ikalikuta, Claude na Eustache, hamwe n'ibiremwa byose byakagira igicumuro n'urupfu, tukuninaze kubwa Yesu Kristo umukama wacu, we gucisha ko ibyiza byose ukwiza kw'isi yose.
turagishije Yesu Kristu umukama wacu. Dukomeze Eklesia Muryango. Uyu munsi Dominika ya 19 y'umwaka C. Ibisomwa by'ijambo ry'Imana twazirikanye uyu munsi. Igisomwa cya mbere cyavuye mu gitabo cy'ubwitonzi, ikigabane cya 18 kuva ku murongo wa 6 gushika ku murongo wa 9. Izahuri ya 89. Igisomwa cya kabiri cyavuye mu ibaruwa ryandikiwe Abahebureyi, ikigabane cya 11 kuva ku murongo w'8 gushika ku murongo wa 12. Inkuru nziza yanditswe na Luka, ikigabane cya 12 umurongo wa 32 gushika ku murongo wa 48. Amatangazo. Ejo ku munsi wa mbere nta misa zo mu mibano zizoba kubera turi muri Eklezia yo kwitegurira iyurizwa mu ijoro rya Bikira Mariya. Imisa izoshibera ngaha kuri paruwase isaha 11:15. Ku munsi wa gatanu n'igenekerezo rya 15 ukwezi k'umunani, aho duhimbaza umunsi mukuru cyane w'iyurizwa mu ijoro rya Bikira Mariya. Hazoba imisa z'inteko ku munsi w'Imana. Kaze mwese. Imisa y'igiteramo cy'uwo munsi izozera Nevene, izoba ku munsi wa 4 isaha 12 zo ku mugoroba. Nevene yo kwitegurira umunsi mukuru wa Bikira Mariya yaratanguye kandi irabandanya, itangura isaha 12 z'umugoroba. Patiri mukuru aramenyesheje abakristu mwese ko ejo ku munsi wa mbere isaha 3 z'igitondo sentare izoza kurangiza ishigwa mu ngiro y'imanza zaciwe, aho izosohora abari banyaze itongo rya paruwase. Abakristu mubishoboye musabwe kuza kuraba uko ico gikorwa kizogenda, kuko paruwase ari yanyu. Ubujejwe ubutumwa bwa Caritas muri paruwasi aratumye ko abanyeshuri bafashwa na Caritas ya paruwasi Ruziba mu nama zobagirisha ku munsi wa kabiri igihe cy'isaha 2 zo mu gitondo, bitwaje amaberte y'amanota baronse. Bisabwe ko atawosiba. Abazokubaka Kristo. Eric Habonimana w'Ubuhonga azokubakana na Mediatrice Shimirimana w'Ubuhonga. Innocent yo kwizera wo mu Karinzi azokubakana na Odette Habonimana wo mu Karinzi. Jean Claude Nisubire wo mu Rutana azokubakana na Emeline Kanyange wo mu Kibungo. Gaspard Naboroheye w'Imakebuko